ico abarundi bomenya n'amakungu kumbure nuko dukwiye gutahura yuko amabi amazi iminsi ariko araba mu Burundi kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi nuko bomenya yuko bizoba biteye ubwoba umunsi hazoba amatohoza yigenga, hazoba ibiharuro biteye ubwoba, abantu bazosanga ibara ryaraguye. Murazi ko ubu CNDD-FDD yarahiye, yarabujije amakungu kuza kugira amatohoza mu Burundi, nta rindi shirahamwe na rimwe ryigenga rishobora kugira ayo matohoza. Nukuvuga rero yuko abarundi twokwitegurira kuzogwa mu gahundwe umunsi habaye amatohoza yigenga kubijanye n'abantu bishwe by'ukuri bakicwa n'irya ntwaro, abantu bahambwe mu birongo rusangi, abantu bakorewe ivyamfura mbi n'abakozi ba leta. Ibaze nyimba muri uno mwaka wonyene umwe gusa wo kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kwindwi uyu mwaka turimo 2025, nyimba leta yonyene mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bemera ibitigiri by'abantu barenga 460 bishwe, ukabona abantu bavuga barenga 200 babuzwe irengero banyurujwe, ukabonamwo abantu barenga 700 bahohotewe ubuzima bikomeye, bimwe bita torture. Camwibaza ibitigiri bashobora kuba baranyegeje bahisha bijya bikorerwa mu iperereza canke bikorwa nyene n'ubutegetsi. Alors jewe kubganje biragaragara yuko aya mabi yose amazi imyaka 200 ari karaba bidahagarara vyisubiriza, bisigura ko ari politiki ya CNDD-FDD. Ivyo twaye twabivuze kuko niho duhagaze, biboneka ko ari politiki ya CNDD-FDD y'ukwica abarundi no kubagirira nabi. Aho rero ni twebwe abarundi dukwiye kumenya igikwiye gukorwa, kuko kubgacu igihe cyose CNDD-FDD izoguma ku butegetsi abarundi ntibazigira bahagarira kurira. Ivyo twabivuze kandi ni ibintu bigaragara, abarundi bazokwama mu mibabaro ntangere. Rero nibaza yuko hageze ko abarundi twumvikana tukabona ko dukwiye gufata kazoza kacu n'ak'imiryango yacu mu minwe, hanyuma tukabwira ubutegetsi ko ibi bintu bikwiye guhagarara canke bakava ku butegetsi, bakava